Mwiriwe abandi mwaramutse biterwa naho umuntu wese aherereye. Fata agatebe turabire hamwe Uburundi bwavuye hehe. Iyi ni intango ya vyose. Reka Uburundi duhere kwiremwa ry'isi kugeza na none ubu. Ariko imbere yaho reka manzi ndakwibutsa ikintu. Umwami wa mbere yatwaye Uburundi ni Mwezi Gisabo. Hari mu mwaka w'1850 gushika mu mwaka w'1908. Waharuye neza urumva ko yatwaye imyaka irenga 50. Ariko rero wakwibaza uti mbega imbere yuko umwamaza w'Uburundi wa mbere Mwezi Gisabo Uburundi ntibwabaho, Uburundi bwatwagwa nande, vyari bimeze gute? Ni nkuru tugiye kurabira hamwe kuva kwiremwa ry'isi uko bamwe bagiye barakurikirana ibibazo vya politike vyagiye birabaho gushika n'uno munsi kuri Evariste Ndayishimiye vyagenze gute. Reka ngusaba ukore subscribe nimba ari rya mbere urubana natwe ukande like ushiremo n'igitekerezo cyawe uko wumvise inkuru nico wifuza twakurikizaho life story, inkuru, ubuzima n'amateka. Ubwa mbere na mbere Imana yari mw'ijuru n'isi iza kurema isi hezo n'agataka ku Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyabaye kuva kera. Imana yakiremanye n'isi. Imana iri mu Burundi, iri misi, iri mu migabane. Nta mugabane n'umwe yaze kuwurongora nk'umuperezida cyangwa undi muntu usanzwe. Ariko abayobora Burundi bo baje kuboneka gute? Ibi uhitahura neza ukabisobanukirwa neza umenya ukuntu abantu bambere bashitse mu Burundi bashitse ahantu hari agataka ku Burundi. Navyo ni muri video ikurikira bisaba gusobanura natwe 5 kuri 5. Inkuru yacu no munsi ivuga ko igihugu cyayobogwa uko Burundi bwatangiye kuyobogwa imbere y'umwami Mwezi Gisabo. Yaje kuyobora Burundi nk'umwami wa mbere mu mwaka w'1850 gushika mu mwaka w'1908. Abantu ba mbere bisanze gataka ku Burundi bazizeho politike yabo y'ukuntu bashobora kwiyobora no kuyobogwa muri rusange. Igihugu cy'u Burundi nticagira leta n'imwe ikomeye niyaje mu nyuma ku mwami Mwezi Gisabo, ahubwo cyari gizwe n'imiryango karanze muri migwi cyongereza n'imisozi itandukanye, buri gace kariyobora mu buryo bwako. Nyuma y'imyaka itari mike iterambere ribashwaramwo niko bavyita, bashiraho politike y'ikuyobogwa mu buryo butatu. Bashira abakuru b'imiryango kandi leader, bashira abashinga ntahe, eka bashira n'abatwara imisozi. Abakuru b'imiryango buri muryango wagira umuntu nk'uyobora akanugusubikira imbere y'amategeko. Abashinga ntahe kare kanama k'abasaza bakimura ibibazo bagatanga n'ubutungane. Uru niko rwego rukuru rwari rukomeye. Abatwara imisozi bagenzura ubutaka n'abantu mu rwego rw'aho batuye. Muri make nta mwami cyangwa umukuru yayobora igihugu cyose nk'uko biri ubu, ahubwo hari ubuyobozi bushingiye ku miryango bukayoborwa n'abashinga ntahe n'abakuru b'imiryango. Inyuma y'ibyo hatanguye ingoma y'ubwami ihuza igihugu cyose, itangira kugaragara nk'igihugu gifise umwami umwe ku butegetsi. Yari Mwezi Gisabo hari mu mwaka w'1850 gushika ku mwaka w'1908. Ku ngoma y'ubwami Uburundi bwari bumeze gute? Uburundi bwatwagwa gute? Uburundi bwafatwa gute? Abarundi baho hambere bakiriye gute intwaro y'abami ko vyari bije ari bishasha? Kuva ku mwami wa mbere Mwezi Gisabo gushika ku mwami wa nyuma Ntare Sisi mu mwaka w'1940 gushika mu mwaka w'1966, Uburundi bwayobowe gute? Uburundi bwari butwaye gute? Ni gute Uburundi bwavuye mu ntwaro ya cami abami baragenda haza kuyobora abaperezida? Uburundi bufise amateka y'igihugu cyakozwe mu mwaka w'ideta menshi, kandi bufise amateka y'igihugu kimaze kuyoborwa n'abaperezida benshi hano mu karere. Uko Uburundi bwatwawe mbere ku ntwaro y'abami bitandukanye n'ubu ku ntwaro y'abaperezida n'ibindi byinshi nizo tugiye kuraba mu rukurikirane rw'ino video. Bisaba gukora subscribe, like, ukazurabana natwe 5 kuri 5. Ni life story, inkuru, ubuzima n'amateka.